gutradiza bino ndiko navuga Gomene uze kumuvugira uze kumuvugira ivyagira avuge Gomene wose abiki muri rusange abagande n'abari hariya muri rusange ivyo uvuga mu kirundi mahise baza kubitradiza ico saba abagande uno musi ndabasaba kuza ari benshi cyane gose ndagwa nkababwira ati muzoze mwiteguye uko ni fire juu ya fire ni fire uko mwe murabizi ja kuri YouTube yanje ama concert se maje kubona nimaje ko ntibabyoroshye cyane ubwande gabisa banyumviriye mbega ndifuza kumenya uzobugiye kurimbira abantu batumva ikirundi imyiteguro kuri Gomene yiteguye gute kugira yumvishe abanyabuganda ikirundi gamuze bivuze gute nitegura bivuze gute ndenda kubaza Gomene utegura kumara igihe kingana gute musanzwe ntegeza kuva ngalo nef show izoba 14 maze ugende uruhuke je pense que le 18 je fais tout le 18 février ndifuza kumenya nk'umuririmvyi mugenda mwiga aho muciye ahariho hose uyu munsi uvuye ngahe ngo ugira uve ngahe ngozi ugira wambuka igihugu ndifuza kumenya mbega Gomene apari ya show nta kindi kintu cyo bakimujanye kuva icamugani kuva mu gisagara ca Ngozi twabanye neza nibaze agiye kuva ngaha mu Burundi kuva ngaha mu gisagara ca Ngozi yerekeze neza na neza mu gihugu c'Ubugande muri Kampala neza na neza muzoze muri beshi mu mushigikire azoba ari kumwe n'abarimvyi bandi batandukanye bo mu gihugu cyacu Burundi ariko basanzwe ba mu Bugande babifashijwemo n'ishiramwe bashoboye gushinga kugira ngo baje hamwe bise BDA ni Burundi yani diaspora artist muzoze mu bashigikire You know my people out there, it's your boy BBC Bad Boy Shani Mr. Sinzoba Kwira the Humble aka the Mr. Biravuga. This is Nanja Music from Agora TV nk'ibisanzwe ntatwe bwatamwebwe ntamwe bwatatebwe let we take the on God the hands kwa kundi vyabindi babandi handi nyene nitwiga tuva kwizima kese gusuma ntikangiza iki ingobotozo mafu prise mafu egare mafu canke double mafu uyu musi ndi kumwe n'umuririmvyi kuva ngaha mu gisagara ca Ngozi yitwa Gomene Ngizeni agiye kuva ngaha mu gisagara ca Ngozi yerekeze mu gihugu c'Ubugande gukora y'igiteramo ni live concert ya Gomene Ngizeni tumwakira nk'ibisanzwe nk'umustar nizira igenda hazi yacuhambarira injiro ryaho umurango wawe ntaco bambarira turi baterega mariyera soma kabiri kugoma kwira kandi ikora jya n'ibihari ntaje ubugari bw'ibihari yarahebye Imana kijya gutara konde munsi kuri mu gitari kandi ketera muri pari Gomene Ngizeni ibibazo ntera bizomagwa nande ngo byiteye imanza ragowe yes man muragaye bawibuke umuryango abana warahebye bose ubu baraza ubusayo bazuteza bizomagwa nande abo bantu byara bazoregwa nande ubihebe ubivemo ugengo anuye nk'umujama ubihebe ubivemo ugengo anuye nk'umujama no kwica mabro nuno ntawigira uja hose kandi ntawigira let's go papa na mama nivyo bandaze papa na mama nivyo bandaze umugabo umwe ruganwa bwacaka kumera ubundi hajya umuntu n'uyundi yoba umenye umwe bwari kindi papa na mama yeah, bless my people, I love you so much. I'm here for making some better with this guy. Yes man, yes, yes. My bro. Welcome again brother. How's it man? Nice. You are here for to make it? Yes man. I think that is good. Fire. Jaja. Niwe yanawaye. Jaja. Niwe yandokoye. Gomene Ngizeni niwe yanawaye. Jaja. Niwe yandokoye. Buhariho. Wabanyanka. Barikora kaguma nkingira. Inari mu byago cya nibaza misago inarira nibaza nindeyo zakundokora humurasa sinigeze nshikimege umutima vise namba tubareka mbege jaja niwe yanabaye jaja niwe yandokoye Gomene Ngizeni niwe yanabaye jaja niwe yandokoye
Gome ni indirimbo zawe nyinshi muzehe nkunda ariko ngira kugira duce twinjira nk'umure kugira ngo duce twinjira neza mu kiganiro nyezina ndafite bazo tumwe dateguye ntigezo uko baza ariko nk'umure kugira ngo twinjirane n'urusi yuko twatangura speed yeza bareke bavuge barivugana mani bareke bavuge barivugira abatugwanya birabaraba ahubwo Imana ibongeze kuramba imeguro yoraho izobaho utewe ndigomeni nkabo mva mucamugani banyita umusanga ariko je singira mani ngomba samahani kuko jewe nta mitani bayoko kiwani amani cyangwa bazamudani papa waje hari muri gihe samunani igere ndani yambaye nimewani yifatira heneke yamaye hani ngo nubaye nyagasani isome Korani kandi ni satani we wate mu madini no modayimoni kana kwana na majini modayimoni kana kwana majini Gome Gome ndakunda cyane mzee yanani nakunda sana mababa ariko reka kandi ngongere kandi ndaguha ikazi kandi kuri Agora TV mubaho cyane kugambira uhaciye ndibaze yuko mu myaka yahize warongeye warayiciye kugambira Agora TV ni umupira wanje ndaguha ikazi kandi mubaho cyane ndamukiriza abakunzi kandi bagukunda nagoma ndabaramutse cyane nababwira ati ndahari kuganye mwe mwakimba Gome no mucyo ni mwe mwagintumye hana cyo muduntu mangena kibakorera wagwa kandi nakinda ko uzonuma ndeke kumuzindiro yes man Gome ndi ugambere kambaze nk'ifiriza umwaka mushasha mwiza mwese mabwo 2025 yatangiye gute kuri wewe yatangiye neza cyane gusuko yatangiye na buwaye yatangiye mu magi informe kandi aho itangiye neza njya ukihaka cyane mu bugani neza kabisa kwa Museveni mbonane na kamiliyoni ndamwisu kurazi ko naramaze igihe yizwaye yes man Gome imyaka ni myinshi uririmba jundi umuntu muto kuri wewe ariko nakuze ndakumva nakuze ndagufana urakora ibiteramo bitandukanye hirya no hino ukazokura abandi tukubone kuri basanga tukiri abana ariko bisaba amahaundi ndagize amahirwe yo guhura na wewe ni byishimo cyane kuri jewe muzeza cyane ari cyane Gome ndavuze ki warinze kuva kera uyu munsi abantu benshi barakuzi haba ngaho Ngozi cyangwa mu gihugu muri rusange hirya no hino abantu benshi barakuzi Gome mbega uyu munsi turumva abantu benshi bagiye bacika intege ariko Gome iri mu mwanya kandi aracapse power kandi n'ubu biratarimo kandi ndifuza kumenya Gome ni igiki cyamukomeza Gome ni cyamukomeza nuko kuririmba ari salayi kuza kuba turi sala yanjye ni cyo twatangwaye na bakuze kuri sala yabo bagiye mu binda sala yabo cyama tegiye kurimba n'ingabire Imana yampaye kugira ari ibintu byanje byasigiza kuguma bindimwo kumuziki n'igihe nane ni mbariye cyane wanje wakuze ubikunda kandi n'ubukura cyabikunda kuri stage Gome ndifuza kumenya uyu munsi turabona ni new generation zishaka ziza ukumva hari izizanya amasida renshi ukawumva nyuma yo kwezi kumwe umwana yazi Gome bifa kuti kuri bo nk'umuntu yabitanye imbere wo undi akuri ubona uhanze kuri usanzwe abarengiye kwituma bikura hakiri kare umuziki turi ngo uno munsi ni nyinshi zo kuvumirira nubwira ko abana buno munsi nta buryohe bazojya bw'umuziki ngo twebwe twariye kuko uno munsi urakora umuziki bakosera kuri YouTube bashika mu muntu ngo mufashe ngo gutonga ngo mufashe kabone n'ibiki ariko twebwe ukoze video imwe mu bihe byacu washira kuri CD ukavanga n'izindi nshaka z'abandi bantu nawe wamilitipia CD wamenya ko izi CD zizodandazwa ukazifatamo amafaranga ariko no munsi umwana w'igihugu aririmba ategeriwe Chelsea atobore hakiri kare aronka amasoko hakiri kare kugira azogaruze ibyo yasize mu muziki biragoye cyane gose ariyo mpamvu ubona benshi ararura akavuga ati ndaproduce nk'ibintu nk'ibintu nka cyane ariko nta benefit mbona akacabona ati noneho bya bintu nta kamaro karimo ariko rero nka jewe nk'umusaza maze kubona byinshi muri miri game nta muziki n'ukora ngo bombe Gome ni ati uyu munsi generation
donc iremvesisa mugabo ikarindira yuko ishobora kuronka benefit mu iyo yiteze benefit mu mwanya nyene ariko niba ni yuko namwe mwamanjije gukora hagira igihe murajya kuzo mwakorera ndifite yuko tugira ko ngaho nyine mbega ni impanuro yotekereza urwaruka impanuro tugira urugwaruka no babwira kwanza icyambere yuko umwana wari wese azuririmba akagirwa amahirwe yo gutobora akabona umusaruro mu muziki ayo mafaranga azoyabungamunge kuko umuziki ukoroka nabi mu nyuma ugasanga bibagiwe igihe hari abantu bitwa nk'indabantu bajya abantu bari high level ariko no munsi bivanye n'ukungene nuko bagiye baritwara yede nuko bagiye baritwara kuri nuko babonye ziriya ndirimbo bakoze imbere bahayisitse baca barahagarika gukora urumva baca baguma batambukira kuri za nyine ndonke abantu buno munsi nabo barakenera ibintu bishatse buri gihe raba kandi rero ikindi cya kabiri ni ukubwira yuko uwo muziki w'Uburundi hari n'urwango rwinshi igituma ari mu rwango rwinshi urashobora gusanga umuntu afite icyo amaze mu muziki cyabure azi no kuririmba ugasanga cyane bivaye n'ibimenyane n'iki n'amakonfi agenda ari hagati y'aborganiziri abapromoteri n'iki ugasanga uwo muntu anigiye mu menshi for example nagomara nk'akabiri urabona umwana G1 arazi kuririmba by'urwego rwo hejuru arazi no kwandika sana peti ntacama ariko kuvuga kazi kuririmba neza cyane kuko ara peti arandika ku buryo bw'uko jeje nyene gushyira ku mutima ariko bivaye na za konfiza babandi nyene uno munsi nakoze igihugu urumva bivanye n'abandi bakora bya bindi nyene n'umuntu abimerita urumva ugatusanga rero hariho nk'umuntu bita Emerson ni umwanditsi mwiza cyane rwose ni umwanditsi mwiza uhereza ndirimbo bakona bayangozo gutuma kuri kakanyoni n'ibindi usanga rero bivanye n'urwango rurimo mu bantu bategura ibiteramo hari abategura ibiteramo abandi bakibuza ko bihomba ibi bintu rero birimo ingwano n'icane rwose neza cyane bome ngaha uyu munsi ngaha Ingozi nukuganira gufite visibility nini cyane kandi mu ugiye kuraba mu bantu babihereye kera bome uyu munsi ngaha Ingozi turafite ingeso n'iyi dufite impano nyinshi ngaha Ingozi ariko bizize kuhakorera zitera zihava ndashaka kumenya mbega bome kuva ku ntango y'uyu dufite umwanya aracari mugira aracari Ingozi mbega n'igiti nabwo cyamuteye kuva mugira bashobore kuza kimwe n'abandi aho nyene burya mu bisanzwe kenshi iyo umaze kubona mu rugo iwawe ata muntu afite ingufu n'izifite wasiga zo gucungira urugo kenshi bakunda kugumucunza urugo rwawe kugira urugo rudahungabana bafite tubone ngaho Ingozi uno munsi nta muntu ahari ari hejuru urumva ikindi ndava nanjye nkaca ngenda mu bindi tuze dusanga Ingozi yibagiwe twese twabaye abanyabuzima uko uno munsi turafite umuririmbyi Masterland turafite umuririmbyi Kiriko ubyumvirize Kiriko mu ndirimbo zose aririmba yumva avuzemo agasaka kari na runyonga uzo kuzonda guhe akantu uranegera Masterland ni umuntu nawe nyine azi kuririmba kandi anakora mu bisanzwe ariko bivanye na gwagwango nyene nakubwira we muri baba Gomeni ngaha uyu munsi ngaha Ingozi novuga niwe dufise ugifise visibility nini ya cyane kandi mu ugiye kuraba mu bantu babihereye kera Gomeni uyu munsi ngaha Ingozi turafise ingeso uti ingeso niyi dufise impano nyinshi ngaha Ingozi ariko ntizizi kuhakorera zitera zihava ndashaka kumenya mbega Gomeni kuva mu ntango yiwe y'umuziki gushika uyu mwanya aracari muhira aracari Ingozi mbega n'igiki nawe kitamuteye kuva muhira ngashobore kuja kimwe n'abandi burya mu bisanzwe keshi iyo umaje kubona mu rugo iwawe ata muntu afise ingufu nk'izo ufise wasiga zo gucungira urugo keshi urakunda kugumucunza urugo rwawe kugira urugo rudahungabana amve turabona ko ngaho Ingozi uno munsi nta muntu ahari ari hejuru urumva nciye ndava nanjye nkaca ngenda mu bindi tuje dusanga Ingozi hibagiwe twese twabaye abanyabujumbura uko uno munsi turafise umuririmbyi Masterland turafise umuririmbyi Kiriko uzumvirize Kiriko mu ndirimbo zose aririmba nyumva avuzemo agasaka kari na runyonga uzocuza ndaguhe akantu uranegera Masterland ni umuntu nawe nyine azi kuririmba kandi anakora mu bisanzwe ariko bivanye na gwagwango nyene nakubwira uri muri babantu rabe nyene bamusize down urumva uno musi nawe yaragiye agenda ibujumbura kandi rero kinatangaje nuko amatara menshi ava ngaho Ingozi Ingozi Benseni nivyo ati gute raba Bantu Boy
Bantu Boy indirimbo zose zavumye muri Bantu Boy zakozwe na Endomike n'umupetyo ngaha urantegera umva rero ngaha Ingozi kandi hari amastudio menshi ko bivaye nuko nta producer dufise uzusanga nako duca twibanda kuza gukora Bujumbura kandi zatara zacari babandi nyene bazijanye ariyo mpamvu je nahisemo guhagarara agasaka nkavuga ati Jason ebana si banduki nivyo gomene hari abantu tugeze kuganira ndavuga ati iki kibazo je ndakibona kandi yuko gihanze ngaha Ingozi mugabo nuvuga twarakugize ko ntuzenye nk'agapiti ntuzenye commentaire gatoyi dusha twibaza ati canke ni kubera gomeni yarakira umurongo zikiriya gihembe uraca vyarigeze kuvuga yuko wari umukuru w'umutumba vyarize hajya nari umukuru w'umutumba ariko bijya ntabwo vyagira vyambuze ico nkora uko n'amashanso menshi nakoze nayakoze ndumutware ndimbo nyinshi zagiye ziravuma nazikoze ndumutware kandi ndibuka ko nigeze kuja ibujumbura ndamara nk'amezi nk'atatu ntari muri quartier ndibuka ko na Son Excellence Marihemu Nkunziza byamushikiriye ari mu santire atwara ico gihe abivuze ngo bankure ambwe aturiya murasa mureki areme kugenda ariho hose kandi afite ibikorwa byinshi ari karakora kandi bizoteza imbere intara mbega amabanga y'ukurongora dufite wari muri guverinoma ico gihe wayafatanya gute mbega no muziki bro ikintu uzomenya ni burya umuziki nufata umwanya ngo wandike burya wandika uri kuragenda umva mu bisanzwe novuga yuko umutwe na registre urupapuro nago ni sahani urantegera unyuza gushira ku rupapuro ibintu wamaje kwiyumvira kera kandi uzorabe ubu gituma n'umuziki uno munsi atakanovera ufise uzobona umuntu yakarimba muri CD afite n'urupapuro no kurimba ushagirika kera baricara bakandika ukazokumva nakandi kantu gashasha kazuba gashiramo muri ya ndirimbo nayo no munsi usanga naho turimba ikindi tutakize ndagwe nk'akarura ari indirimbo nigeze kumva ni ya kera ngo ivyo bavuga nibabaherana indirimbo ya Roriro yitwa Bimamatu ivyo bavuga nibabaherana aho ryo kuvuga ati ivyo bavuga nibyabaherana yajyavanga ivyo bavuga ngo nibabaherana kandi indirimbo irasohoka iramara imyaka n'imyaka ata muntu azi iryo kosa ko ririmo ndagwa kandi karorero Rinoji ari gukora indirimbo ngo ijya nyuma benda kubaze ubutumwa buri mu kuvuga ngo nzogura isabuni ni yaranje nubuho ubwo butumwa abwo nzi abafana baraza kubivuga ndari kubajije nawe n'abafana turabajije ubutumwa buri ugura isabuni umuntu akiyaranja mbega isabuni ifashe ko umuntu atari kumesura no koga ndasavye Rinoji azotanga isiguro kuri RTNB imbere y'abantu avuga ati isabuni banifashe iki sije ndabisavye nirije ndabisavye hari undi muntu yavuze ngo kujya abana ngo babigize umugenzo aheruka kuvyara inkumi Double J mu misi za nawe abo bana urya bavuga neza nk'umurastama neza cyane yes man hari ibintu turirimba benshi tugerageze muze baze bararimbanye n'indirimbo zidapfa ibintu n'umwana azumviza kumviza ati papa yari yatanze message none kari akana kiwe aheruka kuvyara nawe niba akagira ivyamfura mbazo cyangwa ngo nta message yari yata ibuka muri ni impanuro nziza kandi zubaka ariko nibaza yuko generation uyu munsi yibwiye kireki kugendere mwiki bagufata nk'umuntu mengo ariko arababuriza intuzenyi inzira yiwabo mugabo mwebwe nk'abantu babitangiye imbere hariho indirimbo nk'ubugome niyo ririmba nk'umwana wambwiye yuko tukiganira bavuze yuko ufise umwana duhakwa no kungana cyangwa tungana yani wana gusumba wavuze je nta ndirimbo nufa nkozi imeze ukunda yitubisusu umwana yanje ni yayumva zo biva na Petit Diwan uratkomeje kumuvugira karumwanditsi mwiza yaririmbye nawe indirimbo sinzi ndenye ndimbe ngene yitwa guma avuga ngo gumuduga ngo ahonyene ngo gumudumwa umva ngo mamona abana bavuga gukora abana none nk'umwana none wana kora ahantu Diwan yaberetse hari yiki turabe neza ibintu turirimba turabe ko tutariko turica bo ugwaruka guno munsi urantegera uko ndiko ndumviza ibintu abana baririmba hari n'igihe umwana ashobora kuririmba ikintu kandi yumvije mu ndirimbo ukaca wumva nokora namusuzi ariko
aho turi uno munsi ho tuzoba turejo iyo tuzitwa abapapa bikwe basebukwe b'abantu izi ndirimbo kandi ntizizohwera nizo n'ubusosoke turacamwibuka kandi indirimbo ni nk'isi isi niyavaho n'indirimbo zizovaho ndakurahiye ego gome turacari ku kintu twari turi ku kintu kijanye nuko wahoze uri muri guverinoma mbega ndifuza kumenya mbega kiriya gihe niba uyu munsi baragusubirije mbega kiriya gihe abene gihugu bagufata nk'umusani cyangwa bagufata nk'umutware ari bimeze gute gihugu bafata nk'umutware kandi jewe ingene kuvana ntanguye kujya mu burongozi hariho ibintu bariko baracira imanza abantu bababwira ngo genda uzogaruka kwa gatatu cyangwa genda uzogaruka kwa gatanu narababwiye ati ivyo ntibibaho uko nyimbara abantu babiri bafitanye ikibazo uracumva nta mpamvu nimo kubabwira ngo muzogaruke cyangwa hirya kandi ushobora kugenda ubitunganirize batabatunganirije barungike kubagukurira uranegera je natwaye neza cyane gose kandi nuno munsi nabivuyemwo ntakiri umutware uno munsi hariho abandi batware bansubiriye hariho byinshi bazazanira bakaza bagahindukira bakambaza uko no kurinda guhaye uko ndibuka ko genda umutware nungaha ahanyere muri BVD twicaye nije nasize muri ntunganya matongo burya cya mugani niwo handikishije nije naje kubapima okay nivyo yanyite umutware ndibuka ko burya hatwicaye mu cya mugani mu hari kiranga kunuze kwikaburimbi aho siri mu cya mugani barakarimi aho mu cya mugani nga gushika nkuko kugira kuri safari hajya hirya mu cya mugani navyo narinzi kandi mu cya mugani mu mateka ya Ngozi ni wo mutumba wa mbere watanguye kubako ihoteli izimvye yari winazi no hoteli cyamugani nyene vora mwikorosi komisa ni wa mbere hatanguye kubaho ihoteli izimvye ariko nko aronka abantu benshi batazi ka yari amateka no hantu hatanguye kubaho umuririmbyi mu mageneration y'ubu kandi no musa gihari ariwe Gomen neza cyane yes man uko uvuze mu cyamugani wumva Gomen uvuze Gomen wumva mu cyamugani naje namenye cyamugani kubera wewe niko babimeze aho twari ku ruhande rw'abene gihugu warongora mu uwo mwanya mbega tuje kuri guverinoma nayo yagufata gutega muze je leta mbere ndibuka ko hari inama yatumwe ko n'aba bantu bari bahagarariye amatora harimo abazungu ijyambere bambonye twari mu Ruvumera ahantu muri sale ya commune ngaha hepfo umuzungu yarandavye pakarampamagara aranshira hanze arambaza when you are a man when you are a leader how do you feel yes that we am feel all right I feel good no birabatangaza sana kandi bibuke ko niyo re 2015 niyo leta yonyene haciye yari mu murasa umuntu afite ubusage mu mareta yose yahaciye bakwakira gute kwidrede gamuzi bakira neza cyane rwose nkuko cyane cyane rasta kakunda amahoro yewe gaye ebana bavuga ati none twaza twaronka umutware mwiza kandi nibyo ko rasta rastafarisme ni dini yaba iryo dini rimwe abantu bose isi yose bifite amahoro yego nuko Gomen uri mu bantu navuze yuko uri mu bantu bafise visibility ndende kandi n'ubu bakiyifise uhereye kuva na kera dusubira inyuma gato Gomen harabo mwakuranye mw'uyu mwanya nifuje yuko tukigaruka ko harabo mwakuranye ndetse mwanabanye mwava mu ntara imwe kandi mwakora bimwe ndavuga umuhisi Chancho wa Misi nkavuga umuhisi Saidi Braza abo n'abantu bose mwabanye umwanya muremure ndavuga ati mbega Gomen nk'iyo uyu munsi ntibakiri mu muka w'abazima nivyo ariko wavuze ati umuziki ntupfa kandi tuzova tubibagiye urabizi bafite indirimbo nyinshi bakoze n'uyu munsi zigifise pouvoir ndende kandi kuri bo kandi zubaka igihugu cyangwa umuntu wese ashobora kuzumviriza akavuga ati indirimbo wawo yari meze neza zitandukanye na zimwe ariko ravuga bisi ibintu zibisusu nkuko mbega Gomen nk'iyo bishitse akaja ahantu cyangwa se akibuka nk'abavandimwe bibiwe ndavuga Saidi Braza ndavuga Chancho wa Miss Gomen ahora vyakira gute canke nimba bishika ukabibuka Gomen abayifata gute mu mwanya bro nibutse Chancho wa Miss nibuka na Saidi Braza nicyo nagahinda nta kindi kinyici ati kubera iki maruye ko indimbo ya Chancho wa Miss nakuze mbona yo gura televiziyo hacha mbona uno munsi utovuga ati mbe kwa Chancho wa Miss ni hehe Chancho wa Miss yabarizwa he uno munsi akaba takintu na kimwe Sophie barabara ryo nyene bamwitiriye hacha ngaruka kuri Saidi Braza Saidi Braza niwe muntu wenyene yaririmbye indirimbo no munsi ari novuga ko ni ya kabiri kuri
Burundi bwacu indirimbo yitwa Burikuki ariko uno munsi ndagusubiriyemo nta hantu na hamwe wozobaza ati ni kwa Saidi Brother nkuko atana hamwe wono wozonabaza kwa Canje wa Miss ndateye akamu leta y'igihugu nimba bibuka neza ko umuntu aba ukanda kava bazibuke neza ko Canje wa Miss n'umwana azovuka n'umuzukuruza wabo atazomuyobegwa bazibami bazi neza ko Burikuki ya Saidi Brother ivugwa buri munsi itariki imwe y'ukwinduka nizo man bazora bamuha agateka yarasize abana babaha agateka ndagira gahinda nibutse ko Canje wa Miss yavuka Ingozi na Saidi Brother yavuka Ingozi ariko no munsi akaba atakiyo na kimwe bigeze bakoregwa binyereka neza yuko n'abaririmbyi bakora ririmbo no munsi atakiyo na kimwe cyakamaro kizigera kibashikira nizo man Matata Christophe yarapfuye Leonard niyo mungere yarapfuye abo bose n'abantu barabaririmbye bakomeye cyane gose kandi batumye igihugu kimenyekana uno munsi nta kantu gatoya nta nakantu kangana n'ugwara kuba karanga abo bantu bisigura ko abo bantu ntacyo bigeze bamara mu gihugu cy'u Burundi ariko amateka azovyivugira nivyo man Gomen sorry sana ndumva yuko ndagukoze ahantu urankoze ku nkovu kabisa kandi ndumva yuko nawe icyo kintu cyari warugifise ku mutima cyane gose nivyo man uno munsi kuba Canje wa Miss atana hame yobarizwa mu gihugu yaririmbiye akagipfiramo nimba Saidi Brother atawe yobarizwa mu gihugu yaririmbiye akagipfiramo n'undi muntu nta kintu na kimwe azigera akora kizotuma igihugu kimwibuka ko je ndibuka 2013 narakoze indirimbo 2012 indirimbo ya cinquantenaire ni nayo ndirimbo yatumye umunsi maremo nkuru nziza aca mubonano kandi yubahwe cyane ahari Imana muhezagire kandi muhiruko gize niwe muntu yanyakire mu kirimbiwe ndakora kuri Emilio ntari bwayikorera ndibuka ko yaciye ambaza ati indirimbo kutayizanye mwihiganwa yabwa ati ji indirimbo nagiye kuyikora competition yaheze acambwira ati hari umudamu yakoze indirimbo n'abana barayiga ku ishuri indirimbo ebani tananyaye iyo ndirimbo ntayonze ati niyo ndirimbo yatwaye agashimwe 2015 cyangwa ati nta kundi genda wihangane acarampa Emilio muri Paris. Yes Gomen kumbure tugarukirize ngaho intuzenye iyo sije yabari yabandi barijene mwakuranye muzinanye ariko ndifuza Gomen igihe kimwe tuze dufate akanya dukorana ikindi kiganiro tuvuge ubuzima bw'iwanyu haba kuri wewe na cyane cyane nabariye bandi mwakuranye ba Canje wa Miss ba Saidi Brother tuganire turabe ivyabaranze no mu rugendo rw'iwanyu gwabariya bamaze kwitahira turabe ivyabaranze kiriya gihe naho mugeze uyu munsi bro tutarakata iyi CG je ndibuka ko urupfu rwa Canje wa Miss na Saidi Brother ni impfu zisa Canje wa Miss yavuye Bujumbura gwaye yabuze nayo kwivuza malaria acaraza ashikira ngaho Ingozi azibasha mujana ikiremba kwa muganga apfirayo na Saidi Brother yavuye Bujumbura agwaye kwa kundi nyene yashitse apfira ngaha nyene ivyo nkumbure abatazi Canje wa Miss ukuntu yapfuye ariko Saidi Brother we baramuzi kubera ni mu mwaka uheze nta myaka 3 irahera nibaza yuko ari 2 igiri hace yonyene abantu benshi barabizi ni impfu zisa ni impfu zisa kabisa umutegetsi yashitse ku rufu rwa Saidi Brother Imana izongorohereze nuwo bita Domicier ndoko bwayo yahoze ari komiseri wa niwe yahageze ukiriyo araremesha umuryango Imana izimworohereze nawe. Yes man. Ego Gomen nkundira tuze tuyigaruke kiyisije tuyifatira umwanya turabe ivyabaranze kiriya gihe tutari abantu babumvuko batarababona nkundira tuze tugaruke ko kino kintu turabe ivyo kuri wewe unatubwire ivyaranze bari abantu bamaze kwitahira. Yes man. Nkumburereka duse nabagarukiriza ngaha kuri
kuri sijiza ijanye n'umuziki wawe twinjire cyane cyane neza na neza ku rugendo ugira ufate werekeze hehe mu gihugu cy'Ubuganda. UG yes man, wiyumva gute muzee? I feel all right, very very all right. Ni jambere ugira usohoke igihugu neza cyane gose. Yes man, rizoba ribaye ijambere, ntabwo rizoba ribaye ijambere uko ndibuka ko nararirimbye muri Tanzania 2010. Yes, ariko mu Buganda niho rizoba ribaye ijambere. Buganda rizoba ari the first. Yes, ni kuri ni 14 Fevrier itariki 14 zo kwa kabiri azoba ari ku munsi wiki wa gatanu, umunsi mukuru w'abakundana Saint Valentin. Ko nakunze wewe urakunze wewe. Yes man, mu gihugu cy'Ubuganda kuva nga mu Burundi kuva Ingozi urambeshe umusore nkawe ngo nukunda wanzu nyemerere gukora ni we sindo nanjura bi yes good hanyuma nukuva nga Ingozi kuva icyamugani gushika Ingozi mu gisagara kurenga ku masanganzira imuyinga itanzania no mu Buganda ngo ba yes ubaho BDA yamujya baririmbye mu Buganda gabisa banyumviriye. Mbega ndifuza kumenya uzobugiye kurimbira abantu batumva ikirundi imyiteguro kuri Gomeni yiteguye gute kugira yumvishe abanyabuganda ikirundi gamuze bivuze gute nitegura bivuze gute? Ndenda kubaza Chameleone yamaze kurimba i Burundi. Mbe waruzi ko je ndamuzi Chameleone ataramera nkuko ari no munsi ari munsi ya Fizo. Bituma ndaguya ko Jimmy game ndahabaye igihe kinini cyane ariko arabwira Fizo ngo amusabire kwa boss wasaga Praje haririmbe. No hama kwincunzo baniyumva neza cyane gose kuko buzobaye nk'ubwa mbere mu bisanzwe usohotse urumva igihugu kikabimenya abantu bose bakamenya ko ngoma ngende kurimba mu gihugu atari kiwacu kandi ndakwijeje neza ko ikirundi ntegeze kuzokibaririmbisha neza kandi paka ebana uzobona ama video ku buryo bwuko bazovuga ati noneho ebana barundi barashoboye cyane gose kujya barimba kigande tukacumva tukagitamba tukacumva tuteza kubavyinisha umudiho wiwacu neza cyane. Gomeni ndi mu bantu batari kuko bazi ibibazo vyinshi kubijanye n'iyi show ariko nkuko tubivuze tubizi ko bikeye mugabo nk'umuntu agira jeyo narifuze ati reka nk'umutumire tugende tuganiriye neza twumve ukuntu bimeze muri rusange. Ishoniro 14 Fevrier kuri Saint Valentin muzotwara abasheri banyu. Valentino Day. Ikibanza madakivuze nuko nakizi. Ni kuri Patronite Club. Yes, Patronite Club. Abari mu Buganda n'ahantu bita kubitara. Barabazo no kuhamenya. Yes Gomeni nariko baturi kubona ba Mayesi ba Burundi ba Mr Yuda ba Big Mind nabandi be cyane gose urabonye afisha ko abari imvi beshi cyane neza cyane gose. Ndi mu bantu bari kugira izo babajije vyinshi uburongoye ni BDA Burundian art ni Burundian diaspora artist yes hari umupresident wabo asanzwe bayaserukira ibita Mayesi namrode kuri telefone ntarasubira ku muzi namrode ndamubura. Yes man, yari mu bantu ariko bazi ibintu vyinshi kugira ngo dushobore kuyaga atwumve ukuntu bitunganije muri rusange ariko nibaza yuko na Gomeni ntabuze ko information nazikeye abifise ko mbega muri make ubwa mbere hoho nduva cangereka dusakuze gatoya. Shoni Gomeni ayiteguye canke ni BDA bipanze gute muri rusange show itunganije gute? Niyo mpamvu nabanje gushimira BDA kuko nibo banyumviriye ko bavuga ati Ingozi turafise umuririmbyi akomeye cyane kandi akunzwe cyane kandi namayesa vanga Ingozi namayesa Nyamurenza baravuga ati reka turabe inge twozana Gomeni bari organize abonyene baravuga ati Gomeni we ni witegure umunsi runaka itariki kanaka y'abantu ze mu Bugande dukora umuti iyi BDA ni ikabiteguye bubaho cyane gose. Yes iri mu kazi muzeye kuko ndibuka no mu misi yahera barigeze gutunganya igiteramo nabone uko nyene ndibuka yuko bigeze kunsaba ngo nanje ngenda ariko bica bihuriyana nuko nari mu bindi vya nyene bica biranga no mu ambassadeur aserukira niho yarari niho yarari yubaho cyane gose uko nawe abifise mu ruhara nivyo ego umuntu umutegetse ari impande yawe uri kurakora biraguha ego nivyo birakumotiva cyane. Nico nagira mvuge yuko nawe ne yarahari ico gihe nyene kandi nubu ndazi azoza kubashigikira byiza cyane gose.
ndifuza kandi kumenya mbega Gomeni ku acyumvira acumva ati BDA ya Nsavye bigenze ukuntu irashaka yuko nza kubaramutsa canke mbere ati suko baramutsa gusa ati ubwo reka tugire ko twerekana tukwakire neza yuko uje tuvyishimira ndifuza kumenya Gomeni yumvise ubwa mbere ati jewe ngira nje mu Buganda akumva ati bene wacu bari hariya nk'abo dusangiye umwuga barantumye ko bigenze ukuti kandi kuntu mako kwiwanje ntibafuje yuko twoje ahantu ati dugasohokera mu kabara kanaka cyubwo reka dukoranire hamwe bumve igihugu cy'u Burundi ukuntu kimeze Gomeni ni kintu yakiriye gute muri rusange nagoma ndakubwire yuko burya keshi ikintu yucumvije ubwa mbere urahabuka je bakibimbwira numva umenga ni histoire tukibigana n'amahisi n'umenga ni histoire ariko ro mu nyuma nza kubona bamaje gushiraho group yanize ko Gomeni live in Kampala kuna Gomeni live in Kampala zakomeye kuma Gomeni live ni muyinga honyene biragoye cyane Kampala bisaba recepts bisaba passport 4 jours 4 jours 2 jours kuragenda mbatari 3 jours numva ariko nifuje kugenda n'indege cyasanga mani indege nayo yarazi yes man habura sana hariho n'intuze hariho bisi basanzwe bakorana mengo isanzwe bashiramo uburyo uko nayibagiye izina yes ma iteka platinums ndibuka yuko nanje niyo yari igeze ko mbiri ico gihe mahise ngo nze ngendemwo mugabo cyasanga ye ntivyokunda iteka platinums niyo nyene zonyunguruza yongera ingarura ariko nifuje kugenda n'indege ariko cyasanga uburyo ni burebure ko banci $350 wari ngi $1 ivunje no mucu usanga ari mu mape plus 3 millions yaravuga ati reka komsangende nakabasi bora no gushika Osala. Gomeni utegura kumara igihe kingana gute? Usanzwe ntegeza kuva ngalo nefu. Show izoba 14. Manzo genda uruhuke. Je pense que le 18 je fais tout. Le 18 février. Ndifuza kumenya nk'umuririmvyi mugenda mwiga aho muciye ahariho hose. Uyu munsi uvuye ngahe ngo ugira uve ngahe ngozi ugira wambuka igihugu. Ndifuza kumenya mbega Gomeni apari ya show nta kindi kintu cyo bakimujanye. Oya apara show nta kindi kintu kinjanye mu bisanzwe nta kindi cyo njana gisumba umuziki wanje kugendana nawo ni nakanyamuneza ntangere ahubwo musabire nzohagera marembo yego cyane Imana iri kumwe na Rasta man yes ariko ndifuza kumenya kandi numvise wigeze kuvuga akantu ka miliyoni ni umuntu uzi cyane ariko waranu natawukiwe neza umuziki uko ntaririmba canke murazinanye petetre nkuko unyene amasomo yandi murazinanye miliyoni ni tuzinanye ahubwo jewe namumenye kuva kera namumenye kuva kera taraba muri jende nkubu ndibuka ariko arabwira Christian Xavier yaje kurimba muri Novotel ariko arabwira Christian Xavier mu indirimbo zazo zarazimuvugiriza cyabwira ngo toka ngo nazo no kuvugiriza acha mubwira ati kuna siku utaniliza unijue kandi niko vyagenze urabona apre haje hada za gipepeo n'izindi nyinshi cyane gose type noneho ababaye abantu umwami w'Ubugande kuva ngaha no mu Bugande n'urugendo rutoroshe cyane kandi n'ahantu hari mbega Gomeni yifuza kumenya nabivuze hamwe yogira opportunity wambwita uzogaruka ruri 18 ariko turapanga Imana nayo igapanga ibindi neza cyane ugasanga nk'ubu hari abakubwite muzee legend reka tifuye ko nago profit nk'ubu mbega nk'abari ya bene wacu uyu munsi turumva abantu amasupport wavuze ni ikintu gikomeye cyane ariko umuntu nawe avuga ati ndayiguhaye mugabo gira uko Gomeni ndifuza kumenya nk'abantu bagutumye ko nabo nk'umuntu mbega vyoshikaga aga profita uwo mwanya wiwawe Gomeni ndi kintu yo kwakira gute nk'umuntu yo kwifuza gukorana nawe mico gihe zogenda gute nk'umuntu yo kwifuza gukorana nanjye mico gihe magera Kampala yobanza kuvuga na BDA kuko BDA niyo yakugira kujana bagomba banjane urumva yobanza kuvugana nabo bakabaha ama dépenses yose bagize hama nanjye tukaca tuvugana ubushashe ko atari BDA igize ivuganye nawe no ndabahonyangiye agateka cyane gose uko nibo bankuye ngaha no bangejeje Kampala nawe ucimbonera Kampala ucivuga dukorane neza gushikiriza bajya nyene banza yes man neza cyane ariko nubwo batumva ikirundi abagande bari hariya mayesi turi kumwe
mahesi uze kubasigurira ndibuka umunsi dukorana ikiganiro mbwira ngo ngwaho ndaje kubatera imbaho ngwaho njagara mburira bancawa Karambwiye ikiganiro we niwe ikirundi nazo uracumva mahesi nibo bambwira ngo njagara mburira bancawa uze gutradiza bino ndiko navuga Gomene uze kumuvugira uze kumuvugira ivyagira avuge Gomene wose abiki muri rusange abagande n'abari hariya muri rusange ivyo uvuga mu kirundi mahesi araza kubitradiza icyo saba abagande uno munsi ndabasaba kuza ari benshi cyane gose ndabwo nkababwira ati muzoze mwiteguye uko ni fire juu ya fire ni fire uko mwe murabizi ja kuri YouTube yanje ama concert se maje kubona nimaje gukora nibabyoroshye cyane nibabyoroshye na gatoya biba ari ibintu bikaze vyatari sana mahese urabizi turazinanye sana wambie wa jamaa wasije ugotwa sana kabisa wasizembe wafike mapema sana yes man ndiko ndaraba kuntuze kuri affiche sini ibintu novuga yuko ntibahatarishije cyane oya ndiko ndabona kwinjira ni kugura ikinyobwa gusa nivyo mbona ni nko kubuntu muri make muze muri benshi mu mushigikire Gomene sinovuga ya table murare mube muri yandikisha kirikare uko amameza y'abantu 10 n'abanga zose biriko uko haro bamwe bamaje gutanga amakomande y'amameza bazicara ko nibiki namwe rowe bana mutanye komande karibu sana baye barabagirira yabaye icicaro cyanyu ciza cyane gose big up sana yes man Gomene kaduse n'abasozera tukureke uje kuruhuka cyangwa se uje mutundi kubera natwe kanya ndabona yuko amasaha ari karakura nkumburegira tuzobonana kandi wavuye tuvugana ati mbega vyagenze gute kandi ibisigaye tuze tukwifuriza urugendo rwiza kuzogira urugendo rwiza uperforminge neza kama kawaida kujya wamubidukorera ngaye Ngozi kujya wabikoze Bujumbura hose kandi turakwizeye mzee ariko ndangiza ndakubwira yuko Gomene umuririmbyi ni no muri mworozi iyindi sije ahanyene iyindi sije umurimi mworozi cyo kintu kirakomeye cyane Gomene uyu munsi hari abantu bafata ikintu kimwe nka business yabo turi kumwe na cyane nongaha mu Burundi birahari kamaze umuntu muziki ni business kuri wewe ego nta n'ikindi kintu wufashanya oya mugabo kandi ga donc bigaca vyitwa kuri umengo ni nk'agasuzuguro yuko yo babikoze ariko legend kuva wambwiye yuko concert ya mbere wayikoze 2006 niko na Dogo A 2006 ngera nari imaze nk'imyaka ingahe ndagwerekana twayikore babona muri rompo Bujumbura Ingozi rompo nga umanutse nk'uje mu cyamugana ahantu bita kuri Atlantique voilà Nikera cyane nayitiriyo yo maje kuyakira ko bari je nta muririmbyi numwe wo murundi azwi tutaraja kuri stage imwe wama wana baduganye benshi turabibona cyane gwe bakidumu yego kuye nariko ndavuga ati rero uyu munsi umustar cyangwa se umusani arumva yuko afatanije iki umuziki n'ikindi kintu umengo yo basuzugu ariko no bita yuko atari nk'abarasta mugabo umurasta we wavuga ati n'ingurube no yobora nkayitwara hehe kuja kwiragira mu mwonga Gomene ndifuza kumenya umurimi mworozi umuziki muze ubisanzwe president wa republique no akunze kuduhamagarira kurima no korora ivyo rero yabinsanzemo nyakubahwa president ndagusaba ko uzoza kuntemberera nk'umuririmbyi w'igihugu ubona aho ngeze ubworozi ngeze ko ndimo ka espace gatoya kugira mu nyagurire terafite amatongo yo nkaho nororera cyane ubere karorera abandi baririmbyi ndarimo ibigori nkani ibiharage nkani ibintu byinshi bitandukanye ndatunze inka ndatunze impene ndatunze inkwavu urumva n'ibindi nyakubahwa uzozura mufate mu mugongo akujya mufata mu mugongo abandi kugira nanjye ndabakonotera imbere turakubaha cyane yes cyane nakantu twari dukishije mu Gomene ariko numvise twogenda tukavuze nako navuze tika duse n'abasozera Gomene karibu muhira uzongwa amata nawe urakoze cyane ikivuguto oya jengi ifyufyu uzaniza ni isukari cyane tuzo uraterera mbega haya amata utatereye none ngujya amavuta agira nkuko
nukumbeka ku gisabo imyaka mvise n'isura mvise utajya amavuta y'inka nawe yes go muzosaza kare ubura yanyemereye ngiye kujya kabisa karibu urakoze cyane kandi uzaza kuyatora karibu kabisa murasa yavuze ikintu ntisubira kundabise muri mu bantu bavugisha ukuri ndabise cyane abantu umunsi uzabantu uzotana ibigori uhekenye n'emisaya magivyimbi asante Gomet reka ndagushimire cyane nibazo yuko twabanye neza Agora TV mubaho cyane gose urakoze cyane wakoze kwita ubutumire bw'iwacu uracari n'umwana yego cyane gose mukuru nsozere kwa kakantu mpanura abapromoter mukuru umutima mubi nkuko ukiri umwana ni wabandanye ukora nkuko bizogushikana kure ariko ni washiramwe umutima mubi nta namwe bizokugeza kisera urakoze cyane reka Gomet ndakwifurize kandi kuzogira urugendo rwiza ushika amahoro uzonagaruka yandi muzee uhora hazobikora uzuturamukirize abuzo bo wahasanze kumbure tuzomenya nuko vyagenze muri make muri rusange nta kibazo na kimwe ama video uzuzura yaronka ku mwanya yes tubashimire cyane mwebwe mwese mwabanye natwe yari Nanje Music from Agora TV nk'ibisanzwe twari kumwe na Gomet ngize nti kuva icamugani kuva mu gisagara ca Ngozi twabanye neza nibaze agiye kuva ngaha mu Burundi kuva ngaha mu gisagara ca Ngozi yerekeze neza na neza mu gihugu c'Ubugande muri Kampala neza na neza muzoze muri benshi mu mushigikire azoba ari kumwe n'abarimvyi bandi batandukanye bo mu gihugu cyacu Burundi ariko basanzwe ba mu Bugande babifashijwemo n'ishiramwe bashoboye gushinga kugira ngo baje hamwe bise BDA ni Burundi yani diaspora artist muzoze mu bashigikire mumvise ukuntu bimeze kwinjira ntibizoba bivunye cyane n'ukugura ikinyobwa kimwe gusa yaho uzinjirira amatable yose arahari muze mu bashigikire muri benshi maze mubandanye kubasukamo amahera Jabress Shimira cyane Agora TV yes mubaho cyane gose Jabress asante sana mzee Peace and love yes yeah